ashaka kuvuga ati DJ Solight ari bimwe arankunda kazi zuvuga ngo arashobora kubera iki arabyishwa kwanye nawe mu bakobwa bagushimishije mail kumbure yo bari muri list nk'aba no wa mbere yabikoze bien yabikoze neza kabisa kandi nabikoze neza ku ruhande rwiwe niyidoze nubwo muwaza wenyene niyo vuga ko yidoze kabisa yakoze umuti mama nta kintu na kimwe mu muziki w'Igitega ajeje ariko vraiment niba kijeje nakimbwira je ni vice president wa Mikare Domizisi mu ntara ya Gitega ya mama ntakirimwo ntacajejwe ntaco amaze mu muziki ngaho Gitega nihagera ko bubaka ushaka umwigeme ateye gute ameze gute umwigeme okay umwigeme nshaka ni umwigeme kumbure novuga ati afise ingidi abafise ingidi gusa ubwiza canke ububi afise ntaco bitwaye ariko abafise ingidi jewe ububi sindaburaho gikuru kinini ni ingidi atafise ingidi umwigeme atafise ingidi jewe ku bwanje Vyose TV. DJ Solight mazimisi numva ko ngo wowe n'umupfumu wawe ngo mutariko murahuza ku kanoti wowe umuhemba. Ncambaza nanje kibazo umupfumu niki kumbura umupfumu tudahuza tufitaniye iki tufitaniye kontra niki sindabimenya ko mufitaniye kontra ariko urusaku hirya no hino ndumva ko ngo umupfumu wawe ngo wanamukuye muri Kongo burya mbe n'intari yahe intara mukuye ntumbeshere bro ntumbeshere numara amazi imbere y'abakunzi banje bafana bashigikira bamba hafi je umupfumu ntawonzi sinzi we kumuzi ni mumuzi sinzi ko twajanye akora ibikorwa ngo uri mu bantu baroga ibiteramo ngo igiteramo utorganije canke utarimwo ngo batera swata kuvuga ati ngo ibiteramo ngo ntarimwo ngo ntibigira iki ntibishika ntibigira iki ntibigira inzira ntibishika ahantu babyifuza gushika ngo ndabiroga cyane nobwira abantu igiteramo sikintu upfa kuyadukiza bakubwira ati urategura nibyo navuze yuko bisaba gutegura wewe rero uba wateguye je narateguye ico kibazo cyambere nakivuze ku mative atandukanye jewe DJ Solight narateguye nimba atari banga kumbure umukenyuro wisangije wa mwangira ni wavuga n'abandi bazova bawiga kugira ngo wapi umukenyo ntawo novuga ko umukenyo ni wanje nibanga ryanje ko umukenyo ndawuvuze n'abantu bisigura yuko no mukenyuro baca bawujamo ariko abeshi barakenyuro ni wanje nibanga ry'iwanje no mupfumu no wiwawe nibanga je nta mupfumu mvuze gusa nibanga ryanje gutegura nibanga ryanje ego n'abandi nabo barondera ibanga ry'iwabo amabakore nta kibazo twese turabarundi dushaka yuko gusa umuziki wotera imbere ariko byose bica mu gutegura niki wisunga kugira ngo umuririmbyi yakoze indirimbo umushire mu kiganiro cyawe cya playlist mix live d'abord ndisunga bivanye umuziki uko ufise kumbure nubwo nka qualité quality umva umuntu yumva ati indirimbo imeze neza kwanza d'abord ndaraba ukuntu umuziki ufise vibe ku mpande zose ncamo kumbure aho mbandi kandi mu gihe imbandi ko ndakora playlist ndaho umwanya abakunzi b'umuziki ndundi bagatelefona bakavuga ati indirimbo nakunze niyi uko indirimbo ndayumva bayitora nkaraba n'ukuntu ifise vibe mu banyagihugu nuko nguma numva no guma ndayisubizamo mu kiganiro
canje kugira ngo ishika ahantu kuko mba niko ndashikana ivyiyumviro by'abanyagihugu kure ibyo bashaka ndabashikanire kure ya no. Mariage yawe uri kurategura aho ndetse twamaze kumenya ko umupare wawe kumbure ari umuririmbyi yitwa Augustin Pawan ubu asanzwe ari mu gihugu ca Australia. Iyo mariage yawe uri kuyitegura gute? Mariage ya kumeka nshaka ku iyo mariage ya Augustin Pawan ni mariage yawe uri kurategura aho twamenye yuko umupare wawe ari Augustin Pawan umuririmbyi ndetse ariko arabikora neza muri no miss. Ndibaza rabesha ahubwo utunguwe nuko menya kabanga ka mariage yiwanje abantu havu nteranye sinaguteranye na ba Greta na ba Mireyari nabande gusa ntunteranye gusa je mvuga ikintu kiruku kiri unique unique ya ntunteranye rero n'abantu ngo niko natega ngo mariage abo mesi nivyo bintu abantu bikuye basi nzoga kata muri montage sivyo tuyage turi babiri ni nubugambe bwawe ni shwa yawe gusa tu je iyo mariage wayumvise kwandi mariage yawe n'umudada umwigeme yitwa Greta ngo yitwa Greta n'umwigeme yitwa Greta aho twanamenye ko ngo umupare wawe ari umuririmbyi yitwa Augustin Pawan. Ya Augustin Pawan gusa n'umuntu wanje numwe mu baririmbyi b'abarundi basanzwe baba mu gihugu ca Australia ariko arakora kandi ndibaza benshi bamaze kumwumva mu ndirimbo kumbe zitandukanye mu makorabo ya je novuga ati yuko ariko arakora nanje ndi mu bantu bama support nk'umuririmbyi ariko arakora ariko ivyo byo kuvuga ngo ari pare wanje je ntavyo nzi kabisa ivyo bintu ndavyamiriye kure. Ushaka ko muzoduha surprise basi? Ya surprise gusa tu je mvuga ikintu kimeze uko sinshobora guhengama no ntibikunda mu buzima bwanje je nkora ikintu kiri unique ya Solight uravugwa kumbure umwe mu bamenyesha makuru yitanga cyane na cyane mu gutegura ibiteramo bikitabwa n'abantu benshi ariko kandi uranavugwa kumbure mwe na Keve mu matati ufitaniye na Mr Chombos ayo matati yo uyavuga kwiki? Ya je mu bisanzwe ndategura ibiteramo abantu bose babizi maze gutegura ibiteramo vyinshi kandi bikagenda bien nkuko mba byipfuza ahubwo gusa wenyene niwe afise ingorane. Chombos ni wafise ingorane? Ni wafise ingorane. Ingorane za gute? Ingorane zo kwivanga mu bintu kumbure bishobora kuba bitamuraba kumbe bishobora kuba bitamukwiriye bitamwerekeye. Ibitamukwiriye canke ibitamwerekeye n'ivyahe mu gihe nzi ko Chombos afise icajejwe mu muziki w'Igitega. Po mama nta kintu na kimwe mu muziki w'Igitega ajeje ariko vraiment niba kijeje nakimbwira je ndi vice president wa Mikare Domidis mu ntara ya Gitega. Ya po mama nta kirimwo nta cajejwe ntaco amaze mu muziki wa Gitega nta kintu na kimwe mu muziki w'Igitega ajeje urusaku. Biravugwa yuko ubu ngo mufitiye ubwoba budasanzwe aho ndetse ngo witabira ibirori bike kubera ko utinya Chombos kubijanye kumbure n'ivyo mugenda muramuvuga ko Chombos kintu gusa no mwa comme no bwa Prince Conseil numbwira ati Chombos iga kwanza kubana n'abantu iga ingene mukorana n'abana bawe kumbe bari munsi yawe b'abanyagitega iga kubana nabo ico nico cambere no muhanura comme Prince Conseil. Wowe ujya munsi yaraje kabisa arahagarika igiteramo kandi ngo ni nawe yari yabasabiye uruhusha ngo mwamuciye ko kumbure kugira ngo aze kubasabira uruhusha ariko ngo muca murenga ku masaha yari yabahaye canke mwari mwavuganye ico cyo kuvuga ko ico cyo
ko yivugiye ko ariwe yabasabiye uruhusha cyo ukivuga kwiki ya bien sûr Chombosi yadusabye uruhusha kandi mu gusaba uruhusha twamuhaye amahera kandi ndisi exact yuko ataruhusha muri komine kuko ibiteramo biremewe mu gihugu barabyemeje barabigira iki bavuga ati igiteramo kiremewe mu gihugu muga turenza ko tumuha amahera murenza ko mumuha amahera yo ku ruhande yo ku ruhande turayamuha kugeza kudusinya uruhusha sinumva ingene yacagaruka kutugaza yo kuvuga mwe mwarisha uruhusha mwongera gaturire mu mbavu ari muri komine nubwo ngusa kubera iki uruko atewe igiteramo bigusaba ibintu byinshi ni ibintu byinshi buri kurukamo twambwiye ati genda udusaba uruhusha turabiguhaye wewe genda uko nika mu bindi ya umubro aravuga ati yego turamuha n'agashiruka bute kiwiwe agafana kiwiwe turakamuha jewe inzoga ndazigurira ndafise akazi nkora none gute agatwugaza okay mu gihe dufise uruhusha ushaka kumenya impamvu yaje kutugaza ndi kuvuga waje kubugaza ari muri umwe mwaha agafana kiwe pembeni ni waje kutwugaza kugira ngo igitamo nikibe niho akaza ngo abaririmbyi harimbye kari bari ngaho Gitega bashitse ivyo bisigura iki televiziyo irayibona nyakubahwa amatara azovima cyangwa konseri yiwe cyangwa musana konseri yiwe barazi yuko amasaha batanze azwi ubutumwa murabumushikirije ati twishure kabisa kubona twararishe uruhusha tukongera tukaguha akafana kiwaye pembeni mugabo kagaruza kugutwishyuza kutugaza igitera nk'akarorero nk'ibintu nka je na niyumvira mu buzima novuga ati reka ndamwitwarire kubera iki yatumye abantu bose bamwe binjira for free kubera iki dabanganije igitamo cyacu kubera iki twasabye uruhusha ibitamo n'izinyo byabaye nawe nyenda bizi ko yamategura ibiteramo mugandazi ko atamusi numwe atamunindi barankira kuja kuri stage ngo aririmbe kumbura abaririmbyi aribo baje kuraba super bobro ni kuvuga ko ubu Chombosi mumwishyuza abantu binjiye for free ku buntu kandi igiteramo mwaragicorganije bigategwa n'umuntu mwahaye amafaranga yo kubasabira uruhusha n'agafanta kiwe pembe we nyene akacaza kutugariza ahubwo ivyo bikunda nuko yo twishura amaya twahomvye barabwo bashavurira je ntibanshavurira kumwita kwiwe ngo waruda rya jambo kumbure nibaze ko abafana batagiyumviriye haje nyene ni zina kumbure ryamubabaje kumbure nubu agifise kwa gashavu kadasanzwe wowe iryo zina bamutaze ngo waruda urivuga kwiki kumwita waruda ni mwe akubwira ati ngo ibintu ngo biravuga ngo biravuga kwere ngo atamwa bifise y'abafana nimba bave ngo waruda je sinavuze hivugiye abantu abafana bonyene kandi ko bambwiye ngo waruda bisigura iki yuko kumbure n'abafana bagize agashavu kuko nabonye barabona yuko ivyo bintu ariko arakora bitari mu mategeko ni byari mu mategeko barabona nabonye neka atakunuboza kuraba igiteramo kandi nibutsa n'umwanya ariwe yawuducereje umwanya wacerewe ariko haraba imishwano igiteramo nuko muri rusangi abantu bameze nkuko ubo bahanura iki ariko ngarutse gato namwe musanzwe mutunganya ibiteramo je suis certain ko muba muzi isaha kumbure igiteramo kirangirira ugaca usanga umustar kumbure aje kumbure hageze aho igiteramo gihera kuri wewe ico kibazo canke iyo insolite uyivuga kwi icambere novuga kwanza Murusha twasavye hari okay urusha gwasavye gwari gwanditse ko isaha yasangapi kurusha twasavye nta saha yari itekanijwe yo guhagarika ariko gusa kimwe ndabizi ko atagiteramo gishobora kurenza n'imiyuri buri nubwo coba carengeje kandi itamo byishyama vyabaye nawe yama yabikoze ibitamo vyiwe twama twabibonye neza amasaha bihererako
nuba nubwo igitaramo coba gitevye bivanye n'umutekano wo mu gihugu ncorenza satani kandi iyo satani je nibaza nta ngwane n'imwe ihari ariko wewe yaje kuduhagarikirana sayini itaragera ntibyari gutuma kumbure isho ayihagarika mu gihe hari abajeje umutekano bahari ahubwo abo bajeje umutekano bari kuza baje bavuga ati turabona amasaha y'ibintu byo mu ijoro ararengeye arahagaze hagarika mugwa neza mbwa wowe yaje n'umuririmbyi amaze gushika kuri stage yashitse neza abafana bamubonye akavuga ati ngo ntaririmbe mbe nk'akarorero igitaramo cabaye kuri bonane kumbe kuri bonane ko n'umuririmbyi bari biteza taje ntiyanaje mugabo abaririmbyi ko batumye ko bari baje bahashitse akabana ko baririmba kandi hakiri mu masaha saa 4 none abona aho tubafata gute okay nukuvuga twege nuko umuririmbyi yashitse kandi akaza umuririmbyi akamubona kandi tukaraba ingene uza guperforminga kana amasaha sinobwa yuko yarenze ku buryo yuko atamuririmbyi yoja kuri stage none novuga ati nk'abantu bakoze show iyo show bakavuga yuko haza kuza umuririmbyi ntanaze abona aho byosha bigenda gute nawe yaca bacira urubanza rumwana gute mbeho barabacira urubanza uwo combose yaragiye kubitwarira basi dufate je baje umuririmbyi yashitse kandi agomba kuduha kuri stage mugabo baramuhagarika kandi umwanya munini wo gutuma umwe ataririmba ni combose yawutumye kubera iki yaramanye ngo ntaduge kuri stage kumbe yitwaje igipolisi abaje umutekano mugabo gusa nubwo yabikoze yarabonye ko byamwankiye biramuta kuwa amazi bisigura iki ibi isize vyiwe kandi ikintu novuga sikindi combose yarakoze vyinshi birakundwa n'abantu benshi kandi twese twabikunda mugabo mwuno mwanya hariho nubwa new generation siko zirakora naziha umwanya hebe kuzibirira inzira azihebe zikore kuko nabo n'abantu bashaka gukora none umuntu ariko arakora n'umuntu mubi naziha inzira azihebe kuko umusanzwe ujya novuga ati yarakoze byaraheze naje mu bindi umwanya wiwe waramusize waraheze nta kindi ashobora gukora muno mwanya by'ibiteramo nave mu nzira ntahebe kwitambika imbere y'ibintu by'abantu nuko nomubwira nk'impanuro y'akamaro umbwira liste kumbure y'abaririmbyi kazi batatu b'abarundi ubona bariko barabikora neza bariko baravyitwaramwo neza mu muziki abaririmbyi batatu babigeme ni benshi nubwo gusa mbona abaririmbyi babigeme baza akanya gato bakaba bagiye bakaba basezerewe muca mubatera inda ugaca bavyara sinzi ngira ngo kumbure ngira ngo hagiye babasaba ibindi bintu bibagora wewe nta muririmbyi urasaba ibintu kugira ngo umuduze mu kiganiro cyawe umukobwa nta nsaba ibintu gusa soboye ndamufasha nkamusapotinga urabeshe hari umanze kubisaba mumbwire we nyene aca bivuga so nari ndakubaje ati mbwira liste kumbure y'abaririmbyi kazi batatu bariko barabyifatamwo neza mu muziki ndundi mambi batatu bariko barakora neza bwa mbere ndubaha Estanish uko n'umuririmbyi kabisa mu bigeme bariko barakora neza ndubaha umuririmbyi Meiri Meiri umu ex wawe ngira muracakundanye burya rero kukubaza iki kibazo cyose nagomba numve ko Meiri akuguma mu mutima no mu mutwe je Meiri ndazi nahari nubwo yobaye ko aranyumva ashaka kuvuga ati DJ Solight ari bimwe arankunda kandi sukuvuga ngo arashobora kubera iki arabyishwa kwanye nawe mu bakobwa bagushimishije Meiri kumbure yo bari muri liste nk'aba no wa mbere
yabikoze neza yabikoze bien, yabikoze neza kabisa, kandi nanjye nabikoze neza ku ruhande rwiwe. ntiyidoze Nubwo mubaza wenyine ntiyovuga ko yidoze kabisa. Umuntu yakoze umuti byagenze bien uko nshoboye. yes kumure DJ Solight imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu ariko ngarutse gato ku muziki w'Igitega ndabona ko kumbure umuziki w'Igitega utari kuragenda neza cyane kubera ko twarasohoye Double J kumbure turasohora na Chris Biz aho Chris Biz ubu asigaye ari muri business kudandaza impuzu ariko Double J Mugisha Jean Junior kumbure no muririmbyi ariko avyitwaramo neza ndakeneye rero yandi maraso mashasha dushobora kubona ko Igitega asohotse wewe Igitega ubona habuze iki kugira ngo tubandanye tubona abandi baririmbyi kumbure bariko barajabuka intara ya Gitega kumbure berekeza mu gisagara ca Bujumbura na cane cane mu kumenyekana ku banyagitega habuze kwitahura bonyine abaririmbyi. kwitahura gute Kwitahura biri mu bintu byinshi, kwitahura wo kwitara wewe umva maze kwitahura ucumeye ikintu utegeza gukora. Umuntu ariko arakora ahubwo nanjye ndabyishimira kuko ariko barafasha umuziki w'u Burundi, bariko bashikana igihugu kure, nta kuntu na kumwe umuntu bariko arakora umuntu amugwanye cyangwa kumuha support. No, nubwo kumva umuririmbyi ariko arakora ni byiza kabisa kumuha support. Umuririmbyi wari we wese abe wo hejuru wo hasi na support. Icyo umusezeraniye uzobandanya umukunda kumbure umufasha ibica nk'ibiriya kugira ngo umuziki utere imbere. Mail kibazo kurambaza sinacumba gusa kimwe nuko nyene ndamuzi ndimbo ziwe ivyo bintu nabe sinazi. So DJ Solight kumbure ikibazo naba nibagiye kukubaza wonyibutsa ni nk'icara ikibazo no kwibutsa ciwanje mu byo usanzwe ukora kandi kantu kumbure ubu turi muri 2023 akandi kantu basi ubona ugiye kugira inguvu kugira ngo kujya aho rubikora umuziki w'u Burundi bandanye utera imbere akandi kagoboranja niko babivuga ugiye gukora ni nkaka no kuvuga ubu rero nzanye akana gakenyuro gateye ubwoba ndavuga ati bose bantinye ndakesera ubu nzanye akandi akantu kubwe kandi mwe kabona atarenze mu mezi ane no kuvuga ubu je ngomba nkora ikintu kizotuma abantu bose bari mu Burundi kumbe no hanze y'igihugu babona wishwe DJ Solight ari kindi kintu Imana yashize nga ku isi kije guhindura ibintu byisha amateka. Ico naho kantu ngiye gukora abantu bose mu Burundi hanze y'igihugu babone DJ Solight ikintu ariko arakora. Naratohoza cyane hari umwigeme kumbure wariko urinjiza mu mwuga ukudija byahereye he ibyanyu nujya mwigeme Link DJ Link ibyanyu nawe byahereye je Link sinzi ni yari niko mumbaza ngo ni yari ahubwo sinzi wewe umumbaje nyangura ashaka mufitaniye ko muri en contact ku buryo mushaka kuvugana mukamenyana nahana je sinzi ni yari. Umva ikibazo cy'abatipe iyo bahaze baca biyirukira nawe warahaze ubu Linka namuhaze gute none ubu ntuzi ni yari deja arumiye hamwe anja munda yanje nkumva yuko kwera impazi ayambwira nawe ayambwiza ukuri nawe namuriye kubiye yuko yumva yuko ndamuhaze ubu none arihe mu bisa ahubwo numubaza we mumbwiye waranamwibaza jewe ndazi gusa izina Link muga nta kindi nzi. Uburenje mbona ko abastare mugoye Link amwirigwana kumbure umunsi wose uri kuramwigisha kudija ubu ntuzi ni yageze sawa umuntu ashaka kumwigisha kudija cyangwa kumwigisha mukaba muri mu bindi bintu mu zindi affaire muko murakoranira muga nibisigura yuko ushuma kumukurikirana ubuzima bwiwe bwose. Ariko uramenya hageze nyimbe yarahindiye ubuzima nyimbe ivyo kudija yarabimenya tubasigaye korera hana canka ari mu bindi urahamenya umuntu mwigeze kwa muri
kandi ku bwanje Chess novuga yuko nta nivyo nkeneye kumenya oya DJ Solight mu rukundo wowe uri kumwe nande mu rukundo reka kuvuga cyane nyibira kabanga wapi umukunzi gusa ndamufise kubera singomwa namuvuge oya ndiko mvuga bukebuke mumbwire oya wapi so reka tubashimire bakunzi ba Eagles TV yari Eagles TV twari kumwe na DJ Solight kumburi umwe nukuri nubaha kandi mpa ibyubahiro ntangere kuko nomwe mu bajene bitanga cyane kugira ngo tubandanye turonka amaraso mashasha reka rero imbere yuko kumbure dusiga inzira amavuta DJ Solight akajambo kanyuma ubwira abafana bawe nakahe akajambo kanyuma mbwira abafana ndashima ubwa mbere ukuntu mwitaho DJ Solight numwe mu ba DJ bari ngaha mu gisagara ca Gitega numwe mu ba DJ akora ibiteramo mukamwitaba kandi mukabyishimira nukuri umutima mufise kuri DJ Solight muze muwamane ntaco bise no bahezagira kimwe gusa Imana ibandanye ibana namwe mu bihe byose kandi muze mubandanye mushikira DJ Solight afise ahashaka kugera mugataragera kandi kugera hagere ni mwege muzoha mushikana nihagera ko bubaka ushaka umwigeme ateye gute ameze gute umwigeme okay umwigeme nshaka ni umwigeme kumbure novuga ati afise ingidi atafise ingidi umwigeme atafise ingidi je ku bwanje natuvugana ni umwigeme afise ingidi yubaha atahura ico kumbure umukunzi wiwe cyangwa umugabo wiwe abari atahura ico umukunzi wiwe cyangwa umugabo wiwe abari ya nuko abafise ingidi gusa ubwiza canke ububi afise ntaco bitwaye ariko abafise ingidi jewe ububi sindaburaho gikuru kinini ni ingidi no kuba ari umwigeme yitahura icari no gutahura co bagendana icari nta kindi Solight imbere yuko buri kurategura akazi kumbure ikiganiro cawe mix ikiganiro cawe uri kuragitegura n'ikiganiro kumbure kigutwara akaryo n'ubuhinga butandukanye hagati y'inzoga n'agatabi ni cyahe kintu ushobora gufata kugira ngo uronke inspiration nziza cyane yo gutunganya ikiganiro cawe je kweri nta tabi n'uburana ko ndiko ndifatira akantu je ngoma ninywera akantu gusa nta kindi nga nta byitabi nta cunwa gusa ibintu nk'ibi ni ibintu namamwe ibihe byose kweri ubizobimpora tuzobipfa mama yangu aba papa badutwara baby nabo akajambo babwira ni nkaka batwara baby aba papa badutwara baby kuzitwara baby ya nimba gutwaye baby abagusumbije kumbure uburyo canke iki niki ije nitwe bibahora je aho nta bifu nimwe ko ayigutwaye abafise impamvu yayigutwaye kandi ni baby ubwira imwemere umupapa ibibona inyungu yabo ikira kintu cyose ni inyungu bro n'inyungu ya ntaje no bahanura gusa kimwe umutima gusa umutima ya gikubwa moyo bro kanda gushimire cyane DJ Solight nibaze ko nikindi gihe Eagles TV twabakeneye ariko nkanje nk'umumenyesha makuru twateramanye biba bigoye cyane gukorana ikiganiro n'umumenyesha makuru mugenzawe kuko namwe musanzwe mubaza abandi twabifashemo gute Eagles TV muyibona gute muri kazoza ya Eagles TV ya TV jenshwa muno mwanya nshwa gushimira impamvu nyabaki iri kwiritanga gose bivanye nuko iri kwagenda ikwikana ikintu ku mwanya kandi twese bavyishimira kandi kila muntu wese umufana wese hari umufana w'umuziki ndundi umufana wa DJ Solight Eagles TV
ni TV iriko yakora neza musaya ca Gitega kandi amahigwe imbere ndayipfurije Imana baje imbere natwe abafana abantu bose tuyikurikirana ya Solight umuntu kumburi ashaka kubona ibikorwa vyawe platform kumbure imbuga usanzwe ukoresha bo gutora gute vyoroshe ya ushaka DJ Solight ugiye Facebook ni DJ Solight ugiye FB naho Facebook page ugiye Instagram ni DJ Solight YouTube DJ Solight kandi urabandanya ubona ibikorwa byanje byose kweri cyo ndabasaba ndikubashigikira niko mudushigikira nawe tukabashigikira nuko Igozen TV.